Amahoro neza bene data, ndongeye kubaramutsa umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Hama uyu munsi nipfuje ko twoganira ijambo ry'amahitamo canke guhitamo neza. Burya ikintu cyose umuntu ahisemwo aragikora. Iyo ari cyiza bakamutera intege, ari kibi bakamuhanura, mugabo yarabihisemwo arabibandanya. Rero no gukizwa n'amahitamo, nishwa imwe mu mashwa menshi umuntu ashobora gukora akavuga ati iki kintu ndagihisemwo. Kandi burya kenshi iyo duhisemwo ibintu tudafashwe ku nguvu, duhitamwo ibintu twabonye ubwa mbere ko ari byiza, icya kabiri ko biduhimbara, icya gatatu ko tubifisemwo inyungu, ko hari ikintu umuntu azokunguka. Icyo kintu umuntu rero acagihitamo. Ariko kuri iri jambo ry'agakiza benshi byarabagoye, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ko mu minsi y'iherezo abantu bazoba bagomba gukurikira inyigisho zihwanye n'ivyo bipfuza, ngo barondere n'abigisha ngo bigishe ivyo bipfuza. Mugabo mu gakiza suko kugira ngo umuntu agire urugendo rwiza mu gakiza, nuko ahishurirwa akamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, hama akizera uko kuri akagukurikira, bica ahagumye canke ahoroshe umuntu ntasubira inyuma. Ndagomba ko ukora amahitamwo meza. No kubatizwa n'amahitamwo umuntu akora. Yohana umubatizi yaje yigisha, akigisha ubutumwa bwo kwihana, hama abantu agaca babatiza muri Yorodani mu mazi menshi. Na Yesu Kristo ko yaje kuri we akabatizwa aho nyene, kandi na Yesu agitangura kwigisha nawe akabatiriza mu mazi menshi. None rero ngaha ikintu ngomba kuvuga uyu munsi ni iri jambo ry'Imana Yesu yavuze mu butumwa bwitwa bwa Yohana igice c'10. Hari ahantu yigishije avuga ngo ni jewe rembo ry'intama, uwushika kuri jewe arakizwa. Ahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo atari rya Yesu Kristo. Kora amahitamo neza rero uyu munsi, nawe uce mw'irembo ry'intama, aho izindi ntama ziriko ziraca, aho abandi bantu bariko baraca, nawe ucaho nyene. Aho ijambo ry'Imana ritwereka, nawe ucaho nyene. Turonka ubugingo budashira iyo twizeye Yesu Kristo. Muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yaradukunze ubwa mbere, icya kabiri itanga umwana wayo Yesu Kristo. Igikorwa cya gatatu gikorwa na twebwe, ni yamahitamo. Wowe urahitamo kumwizera canke kureka. Mugabo nimba wifuza kuronka ubugingo budashira, hitamwo neza kwizera Yesu Kristo ukaronka ubugingo budashira, kugira ngo ntuzupfe rubi. Ino munsi rero nkwifuriza guhitamwo amahitamo meza, kwizera Yesu. Yesu bwiwe yavuze ngo ni jewe rembo ry'intama. Byumvikana ngo kumwizera uzoba uri kuraca muri rya rembo ry'intama. Ndakwibutsa neza ko Yohana abonye Yesu aje ngo amubatize. Kubera ko Yohana yarazi Yesu, yaciye avuga ati none wewe ni uje ndakubatize, hari jewe nobatizwa nawe. Urumva mu ncamake Yohana yaragovye kwankira Yesu kwabatizwa. Kandi imwe mu ngorane dufise uyu munsi, iyo umukozi w'Imana avuze ibintu bitari ivyo, abantu bace babikora. Umengo umukozi w'Imana nawe yavuga ati sambana, uwo mengo umuntu yoca sambana. Mugabo uzobucumuye naho uzoba wabikoze uvyumvanye umukozi w'Imana. Mugabo umenye ko Yohana umubatizi yari yankiye ko Yesu abatizwa. Yesu ntiyamwemereye, yamubwiye ati bikunde kugira ngo dushitse ukugororoka kose. Hagiye novuga ko ari nka Satani yaragerageje Yesu kugira ngo Yesu ico cyagezo canke iyo ntambuko yo kubatizwa Yesu ntayikore. Ariko yaramwankiye, yamubwiye ati dutegerezwa gushitsa iby'ubugombe bw'Imana byose, nivyo bitubereye. Rero biratubereye gukora amahitamo meza, birakubereye gukizwa ugahera ku ntango ugashitsa ku iherezo. Edaye kuri ico gice ca 10 muri Yohana ku murongo wa mbere, Yesu yavuze ngo iyo umuntu ashitse ngo mu ruhongore rw'intama adaciye mu irembo aba ari gisuma. Dutegerezwa guca hariya ku irembo, hariya ku ntango, ngo uwuririra ahandi ni gisuma. None wokuririra gute hariya utihanye? Banza bwa mbere wizera umwana w'Imana,
hama wihane. Deuxième chose, ushireho ikimenyetso cyo kubatizwa bikubera nk'ikimenyetso cyo kwizera ufise mu mutima. Mw'isezerano rya kera uje mu bwoko bw'Imana wategetswe gushiraho ikimenyetso cyo gukebwa ku mubiri. Aujourd'hui nimba wizera batizwa. Hitamwo gukurikira Yesu, umwizere, hama uhitemwo neza ibyo uhisemwo uca uvyemanga ku mugaragaro. Kumbura ijambo ryo kujonjora tuzoriganira ko ubutaha canke ejo canke igihe y'ejo, ariko uyu munsi kora amahitamo meza, hama ucurondera inkomezi zo gutsinda amajwi ya Satani akubwira ati wahisemwo nabi, ntuzobishobora, abagenzi bagutwenga na biriya. Hitamwo hama uvyemange, kuko n'ubundi gukizwa ni ku mugaragaro. Yesu abahezagira.